Burundi 2021 et Kaneza Kenya Yagwa. You can see the emotions are heightened. Burire cyane ngo bicurika. Abashimisha cyane, abashimisha cyane. Asa neza cyane, isi wacu araberewe. Première de filles, deuxième de filles, et les autres. We're going to crown Miss Burundi 2025 in a couple of minutes. Give them the applause that they deserve. They've been working so hard for this moment. On accueille les finalistes. Dans quelques minutes, murakoze cyane nkuko mubibona abigeme 15 bari mu gice cya nyuma cya rino higanwa bari imbere yacu. Mwashoboye gukurikirana mwese, mwashoboye kutwereka ubumenyi bwanyu, uburanga bwanyu, mwashoboye kutwereka yuko muri abigeme b'abarundikazi baciye ubwenge kandi bafise imigambi irashe ku gihugu cabibarutse. Ariko tugira twanose, tugira tumenyeshe icese 23. Umugwi w'abantu batandatu kandi ugizwe n'inumero 4. Umugwi w'abantu batandatu ugizwe n'inumero 41. Umugwi w'abantu batandatu kandi ugizwe na numero 31. Numero 36 yokwegeme. Asigaye umwe muri wa mugwi w'abantu batandatu.
uwo nawe ni numero 19. umugwi w'abantu batandatu twashoboye guhurizako, twashoboye gutora. Nibutse abo turi kumwe ngaho, nibutse n'abarundi isinzi bariko baradukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi yuko twaravye kuri ibi batubwiye ngaha ku bibazo vyishuye, ariko kandi twaravye no ku mavote du public nayo nyene yaratoye. Twaravye ibiharuro dufise mu mavote. Je vous demanderai d'applaudir Mademoiselle Mugisha Jennifer, numéro 41. Félicitations Jennifer, tu as été la Miss Photogénique 2025. Nous allons maintenant continuer avec la Miss Populaire. Number 19, Miss Development, given out to her by Miss Tanzania. La place suivante, c'est celle de la deuxième dauphine. Uza gutorwa kuba Miss Burundi. Mwibaza yuko hagati y'abo babiri aza kuba ari inde? Mwibaza yuko ari inde Miss Burundi 2025? Uwatowe kuba Miss Burundi 2025 c'est Kaneza Kelia Lagwa. Première dauphine, deuxième dauphine.